Sanam Media. Nitwa Bashingwano Steven Kitch, nkaba ndumwe mu barongoye igisata cha filme muri ya J Talent. Igisata cha filme twashimye kugishira ku mugaragaro, aho twiyumviriye gukora application izotuma abantu bakora filme mu Burundi baza bakagurisha amafilme yabo kuri application yacu. Nukuvuga ngo application yitwa J Films Pay. Iyo application wewe nk'umuhinyanyuzi w'amafilme, nk'umuntu asanzwe akora filme, uzokora filme yawe hama uyizane turabe kikwije ibikenegwa ivyangombwa, turabe kari filme ishoboye kugugwa, kari filme umuntu ashoboye kuraba akaryoherwa, kari filme kwije ivyangombwa kugira ngo filme yitwe filme, hama tuyikugurire cyo tuyishira kuri platform. Ubu guhera kwezi kwa mbere harimo maison de production agence izokora kugira ngo rwagwaruka rusokorere impano zago kandi ibikorwa bikunde. Nukuvuga harimo muri maison de production harimo indirimbo, abaririmbyi bashaka kuza gusohora indirimbo zabo bazobara kanya keza, hanyuma abakinyi b'amafilme nabo nyene bazoza batumbereye iyo maison de production. Harimo ibikorwa bitandukanye, harimo na service yo kugira publicité nayo nyene izoca muri iyo maison de production. So weshe kumbaza duti ni ibihe bintu bizotuma mubona ko filme ikwije kugira ngo igugwe. Nk'abantu basanzwe bakora filme barabizi, filme hari ibintu bitatubwirizwa kwama wibuka iyo wifuza gukora filme. Hariho ibintu bitatu mu buzima bwawe nimba uri kurakora filme utabwirizwa kwirengagiza. Icya mbere, ikintu image, amashusho meza. Ikigira kabiri, amajwi meza. Abakora filme baca bavyumva, turashima mbere no gutanga impanuro bakore ijwi likubita kuri 5 akaburungu rimwe, no kuvuga ngo 5.1 niryo jwi omwe nuhanura nk'utangura yotangurira ko. Mugabo n'ukubita kuri 7.1 naho nyene nta ngorane, mugabo ro gutangura kuri 5 akaburungu rimwe naho nyene nta kibazo. Ikigira gatatu, casting no kuvuga ngo ukuntu utora abantu bazokina muri filme yawe. Ndatanga karoro kugira ngo tuvyumve neza. Bashobora gukora filme ugafata nka je nkuku ukamarore yo gukina ndi umupapa fisa abana 5. Mu buzima busanzwe ndashaka kuba naravyaye n'abana 10, mugabo tugiye muri filme ntibikunda ko jewe mbo umupapa w'abana 5. Rero casting ni kuvuga ngo umuntu n'urugezo rw'ahantu ashoboye gukina. Ivyo ni ibintu bitatu umuntu akina filme, umurealisateur abwirizwa kumenya kugira ngo filme yiwe ibe filme nziza, umuntu ashoboye kugira iki, ashoboye kuraba. Ariko kandi sivyo gusa twiyumviriye, twararavye dusanga mu Burundi abantu benshi barafite ingabirano no gukina filme, ingabirano ziriho ni nyinshi, mugabo ubumenyi buracari hasi. Hari abantu bizera gukora filme mu ngabirano gusa bakirengagiza ubumenyi. Mugabo genda ndakubwire yuko filme kugira ngo ije mu gwego guhiyo kwitwa filme, filme ije mu gwego mpuza makungu ibwirizwa kuba irimwo ingabirano niki n'ubumenyi. Rero twarateguye inyigisho muri AJ, tuzokwigisha abantu ivya filme bige, hamahejeje kwiga bace bagenda bakora amafilme yabo hama mu nyuma bayazane. So nuko tutibagiye kandi yuko AJ Films Pay izokwakira n'amafilme yo hanze. Tuzogura ni Tanzania ni Kenya, amafilme yose tuzoyagura kugira ngo urubuga rwacu rukure rube rurerure rube runini, n'abarundi amafilme yabo abonwe n'abantu benshi. Hanyuma hariho rero agence cyo izokora no gutegura première edition ya Mr Burundi.